hariho uburyo wasengamwo Imana ikishura amasengesho yawe yose. Hariho inzira ushobora kunyuramwo ugasaba Imana maze Imana ikishura amasengesho yawe yose. Abantu benshi barasenga, abantu benshi barasaba, ariko siko bahabwa ibyo basabye. Kandi Bibiliya iratwemeza neza ko icyo dusabye dutegerezwa kugihabwa, kuko nta wasaba umuvyeyi umutsima ngamuhe ibuye, kandi nta wasaba umuvyeyi ifi ngamuhe inzoka, ariko umuvyeyi wese ngabasha guha umwana we icyo amusabye. Nguko niko Imana nayo izarushiriza guha ibyiza abayibisaba. Imana rero nishobora kuguha ikintu kiri kontrere y'icyo wayisabye, ariko rero muri buno buzima si bose basaba ibintu Imana ihita ibikora. Yaba Imana yishura amasengesho yacu yose, hari bamwe baba barapfuye, bandi barabaye abasazi, bandi barabaye imbwa, abandi barabaye ibidebire, abantu bameze ukuntu runaka, ariko kubera Imana ari rukundo kandi Imana ibona ibiruta cyane cyangwa ibyatubera byiza gusumba ibyo turiko turayisaba, niyo mpamvu kenshi idashira umutima ku byo tuba turiko turavuga, kubera Bibiliya tubwira ngo ibasha gukora n'ibirengeye cyane ibyo dusaba, ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo dutekereza, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri. Imana irashoboye gukora ibirengeye ibyo uri kurasaba, irashoboye gukora ibirengeye n'ibitekerezo byawe. Kubera iki ikora ibirengeye? Nuko niyo tugiye gusaba dusaba bikeya, niyo twibaza ngo twasabye byinshi twisanga atani robo y'ivyo Imana yateguye kubuzima bwacu tuba twabashije gusaba. Birivuga ngo ndazi imigambi ndabafitiye, ndazi ivyumviro mbiyumviraho, ntabwo ari ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Imana irafise ivyumviro byiza ku buzima bwawe, Imana irafise imigambi myiza ku buzima bwawe. Nubwo abantu benshi bafise imigambi mibi ku buzima bwawe, ariko mwijuru turafite Imana igambira ibyiza ku buzima bwawe, kandi iyo yuguruye ntawugara, niyo yugaye ntawugurura. Ntabwo wabayeho kuri agisida, wabayeho ku mugambi w'Imana. Imana yagushizeho ifite impamvu, Imana yagushizeho ifite umugambi. Biratubwira neza mu gitabo cy'Abanyefeso 2:10 ko hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera hose kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Ntabwo twapfuye kubaho uko nyene, Imana yaradutekerejeho, iranategura ibyo dutegerezwa gukora muri buno buzima. Imana irazi intango y'ubuzima bwawe kandi irazi n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Kuva ku itariki wavukiyeho kugera ku itariki uzavira hano mu isi, hari ibikorwa Imana yasizeho utegerezwa kugenderamo, n'amashuri uziga ndetse n'akazi uzakora, n'umugabo muzabana, n'abana uzabyara, byose Imana yaramaze kubishyira ku murongo, byose Imana yaramaze kubishyira ku rutonde. Ni wowe rero wo guhitamwo kugendera mu by'Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe. Ariko kubera Satani, abantu benshi barahusha intumbero y'Imana, abantu benshi barahusha intego y'Imana, bakabaho ubuzima butari ubw'Imana yateguye kubw'ubuzima bwabo, kubera kutamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya! Turaguha ikaze rero kuri no channel haracyariho Ivyizigiro TV. Nimba ari rya mbere ukurikiranye ino channel haracyariho Ivyizigiro TV, nagira nkwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzaje ubana nacu mu biganiro byose tuzajya ducisha kuri no channel haracyari Ivyizigiro TV. Imana ihumugisha umuntu wese adukurikirana, Imana ihumugisha umuntu wese amaze gukanda sabone cyangwa subscribe, Imana ihumugisha umuntu aprataja abandi kugira ngo babashe gushikirwa n'ino nyigisho. Imana iguhezagire cyane. Turi gukigwa rero gifise teme ivuga ngo amasengesho Imana yishura, amasengesho Imana yishura. Iki ni igice cya gatatu, turiko tuvuga ibintu bishika ku 8 canke uburyo 8 wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe yose. Mu gice cya mbere twaravuze ikintu kimwe, mu gice cya kabiri naho tuvuga ikindi, muri kino gice cya gatatu ndashaka kuvuga ikintu kimwe canke bibiri, umwanya ubidukundiye. Ikintu rero cya gatatu cyangwa uburyo bugira gatatu wasengamo Imana ikishura igasubiza amasengesho yawe yose, nigihe usenga wizeye, igihe usenga uwizeye. Ariko imbere yuko ninjira muri kino kintu, igihe usenga wizeye, nagira mbibutse ko Imana ifise imigambi
yateguye kubw'ubuzima bwacu, kugira rero dusabe ikintu maze tubashe gukironka. Ni mu gihe dusabye ikintu kimatanye n'imigambi Imana yamaze gushyira ku nzira yacu cyangwa ku buzima bwacu. Ni mu gihe dusabye ikintu kimatanye n'ubuzima bwacu cyangwa kimatanye n'ivy'Imana yahejeje gutegura kubw'ubuzima bwacu. Ivyo yaguhaye ni kubwo urukundo rwayo n'imbabazi zayo, suko wari mwiza, suko wari ubikwiriye, ahubwo n'ubuntu Imana yakugiriye. No kuba banaka batabifise ivyo wowe ufise, si kubera arabaswa, si kubera Imana ibanka, oya, n'igihe kizagera nabo bagatambukira muri ivyo bintu. Ariko Imana buri muntu wese yaramugeneye igihe cye izakoreramo ibintu. Niyo mpamvu udakwiriye kugira ishari nifuwe ko bariko batera imbere, bariko bararuranirwa mu gihe cyabo. Ejo nawe igihe kizagera nawe uroranirwe, igihe kizagera nawe utambukire mu mugisha wawe, igihe kizagera nawe amateka yawe ahinduke, amazina yawe ahinduke. Hari n'ibintu dusaba Imana ikavyumva, ariko ntice iduha igisubizo ako kanya kandi ikanavyishura, mugabo iyo nyishu nituyibone muri ako kanya, ahubwo iyo nyishu Imana igatora ico kintu ikagishira kereke pare mu bitwerekeye, ariko igihe kikazagera ukabona hari ikintu kije ku buzima bwawe utari kuranasenga. Rero benshi baca bibaza ngiyo uri mu ntege nke ngo ni Imana ikwishura. Oya, ahubwo Imana iko yishura yo wasenze, uri kurabona amaresulta muri ako kanya. Kubera iyo usabye ikintu birivuga ngo nimwasaba ikintu mwizere ko mugihawe, ngo kandi muzagirane kandi muzakibona. Niyo mpamvu buno buryo bwa gatatu ni uburyo bukomeye cyane, ko biritubwira ngo ari mu Baheburayo 11 ngo ni igihe cyose umuntu asenga atizeye, ni Imana nishobora kumunezererwa. Imana nishobora kunezererwa umuntu atizera. Ari mu Baheburayo 11:6 biravuga yuko Imana itanezererwa n'umuntu atizera. Bisigura ngo nimba itanezererwa n'umuntu atizera, n'amasengesho ye ntabwo Imana yayumva, nta nubwo yayishura, nta nubwo yayashiraho umutima. Ariko kwizera ni kimwe mu bintu vya mbere umuntu akagombye kugira ngo abashe kwakira inyishu ziva ku Mana canke umugisha, kugira umuntu abashe gutambukira mu isezerano cye mu migambi y'Imana. Biramusaba kwizera Imana, biramusaba kwizera ijambo ryayo, biramusaba kwizera ko Imana iriho. Ko biritubwira ngo umuntu wese niyizere ko Imana iriho kandi ishoboye guha impera abayikurikira ndetse n'abayikorera. Kandi kwizera ntabwo habamo gushudikanya cyangwa gukekeranya, ariko nukumenya rwose ko icyo kintu utegerezwa kugihabwa. Icya mbere ukwiriye kumenya ko Imana ibintu byose ibifite mu kiganza, sivyo? Hama umaze kumenya ko Imana ibifite, hanyuma ukizera ko Imana yoshobora kubiguha, hama ukizera ko yabiguha. Hanyuma umaze kwizera akona ka kabiri, maze kwizera ko Imana yabiguha, aka gatatu rero ugaca ugira ukwitega, sivyo? Ugaca ugira ukwitega kw'ico kintu wasabye, mu yandi majambo ugitegereje cyanye, wizera ko ugifise, witega ko ugifise, ko kiri mu nzira nubwo gitaragushikira, ariko ukitega ko kiri hafi gushika ku buzima bwawe. Nukuvuga ngo kwizera no kwizigira biratandukanye. Kwizera ni ikintu kiba kiri mw'isi imwemo, ariko ukizera k'ico kintu ugifite, karama subrahate. Ariko kwizigira ni ikintu kiba kiri ahantu runaka, ariko mw'isi bifadika. Ni nka kurya ko umuntu yatumye ko ibintu nko muri Amerika, ariko agaca yumva ko indege iri kiraza imuzaniye cya kintu. Cyangwa umuntu yatumye ikintu hanze y'igihugu, ni imodoka ikizanye, kumbure ni Scania yatumye imizigo hanze, ariko iyo modoka akumva kiri mu nzira. Bitewe n'igihugu iyo modoka iri kiravamo, irashobora gufata indwi zingahe cyangwa ukwezi iri mu nzira iri kiraza, cyangwa indwi zingahe. Ariko rero itarashika arashobora gutegura ikibanza yoshiramwo bijya bintu, ijya mizigo yiwe yatumye ko hanze. Kubera iki? Arizigira ko ivyo bintu bitegerezwa gushika. Ariko rero kwizera rero nukumenya rwose nk'iyo mizigo ko ihari, wamaze kuyita
ugatuma wamaze kuyikomanda, hanyuma ugategura ikibanza izashikiramo utagira na zero ya fete, atari ikintu kigaragara kihari. Biravuga ngo umuvyeyi w'ingumba ngo niyagure ihema rye yongere yagure n'igitanda cye. Kubera ko Imana ibwira umuntu w'ingumba niyagure ihema. Rero umuntu yizera iyo Imana ivuze arakora. Akora iki? Akora icyo Imana ivuze. Petero yari yaraye mu kiyaga yabuze amafi, ariko Yesu azana imutaga kandi atari igihe amafi abonekeramo. Petero abwira Yesu ko ivyo binavuze ngo baterere urusenga ku manywa y'ihangu. Aramubwira ngo ivyo ntabwo bishoboka, mu vyo nize nta birimwo, amafi ntabwo yaboneka. Ariko Petero aravuga ngo kubw'ijambo ryawe ndaterera, kubw'ijambo ryawe reka nkore icyo wewe uvuze. Ukwizera ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ko wahezagiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ko ibikorwa by'amaboko yawe bihezagiwe, kandi ijambo ry'Imana riravuga ko Imana yatugize imitwe biciye mu kwizera Yesu Kristo. Natwe twahindutse bamwe abisirayeli mu buryo spirituel, turi abisirayeli mu buryo bw'imwemu. Bisigura ngo ni imigisha iri ku bisirayeli, natwe niyo migisha iri ku buzima bwacu. Nusoma Bibiliya nusome nka histoire, soma nk'ubuzima, nk'ibintu vyerekeye ubuzima bwawe. Nagira ngo dusome Mariko 9:23, aravuga ngo Yesu aramwishura atuvuze uti namba wo bishobora, erega byose bishobokera uwizera. Aha yari umudamu yarafise umwana agwaye. Uyu mwana intumwa zari zamusengeye biranga gukora, noneho ahita arafata umwana we amuzanira Kristo. Aravuga ati buriya intumwa zawe ntako zitagize, ari ugusenga zasenze, ariko na amarezilita yabaye ubusa. None reba umwana wanje arushirizaho kumererwa nabi, rabugira icyo ukora nawe nimba wo bishobora. Yesu acaramubwira ngo uvuze ngo nimba ntabishobora. Mu yandi magambo uwo mama nta kwizera yari afite no kuri Kristo, gusa mugabo yari afite ivyizigiro bitewe n'ivyo Yesu yari yarakoze mu maso y'abantu bari babizi. Yari afise ivyizigiro, ariko ni yari afite ukwizera ko Yesu yabishobora. Ivyizigiro n'ukwizera biratandukanye. Ivyizigiro ni nkuko wabona umuntu aciye ahantu akarengana, nawe urashobora kwizigira ko ameze nkawe nawe waca ukarengana. Ariko kwizera ni nkuko woca mu nzira iboneka yuko atabantu bayinyuramo kitanahita, ariko wowe ukizera ko aho hantu wowe ushobora kuharengana. Turabona abasore batatu baciye mu muriro ntibasha. Turabona uwo bataye mu ntare, Daniyeli ntabwo yabashije kugirane, ntabwo intare zabashe kugira icyo zimugize. Suko atarafise umubiri kandi zari zishonje, ariko Daniyeli yarizera ko Imana kibazo na kimwe bafitaniye, ndetse n'intare zayo yarizera ati ko nazo atakibazo dufitaniye, ntabwo zashobora kugira icyo kinzingize. Maze rero Yesu aramubwira ngo uvuze ngo niba ntabishobora, erega byose nyina wanje bishobokera umuntu yizera. Igihe rero cyose utizera, Imana nizaguha ibintu. Hari ikintu kigaragaza ko abantu batizera, ati kimeze gute rero? Uno munsi wari kurasaba Imana iguhe imodoka, none wabonye yatinze, uri kurayibwira ngo iguha akabajaja. None ubwa mbere wari kurasaba Imana ngo iguhe umugabo muremure, ubona byaratinze, noneho utangiye kuvuga ngo Mana uwo ari we wose nje namwakira. Wari kurasaba Imana iguhe umwana w'umuhungu, none wabonye yatinze, uri kuvuga ati basi Imana nimba w'umuhungu bidashoboka nyera agakobwa nakundi nakunze akakira uko nyene. Ubwa mbere wasabaga Imana itaje, none wabonye bitinze, utangira kuvuga ngo uri kuragora Imana. Kwizera ni novyita ko ari amadolari, kwizera novyita ko ari amafaranga dukoresha mu gusuma ibintu biri mu isi y'imwemu. Kubera ubuzima buri mu isi y'imwemu tubuzana mu isi bifadika binyuze mu gusenga ndetse no mu kwizera. Iyo rero atakwizera kuhari, nta bitangaza dushobora kubona haba mu itorero n'ahantu hatandukanye. Kwizera ni itanguriro ry'ubuzima, ni itanguriro rya buri kintu cyose. Rero Yesu aravuga ati uvuze niba nabishobora, byose bishobokera uwizera. Igihe cyose uzasaba ikintu wizeye, menya ngo Imana izagikora. Birivuga ngo nimwasaba mwizere ko ibyo musabye mubihawe, kandi ngo muzahita mubibona. Ngo nimwasaba mugirene, kandi ahabasomere na nyene muri Mariko 11:24 aravuga ngo nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyanye musaba byose mwizeye, mwizere yuko mubihawe kandi
muzobibona. Ndasubiramwo, nico gitumye mbabwira yuko ibyo musaba canke ibyo musengera mwizeye, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ibintu byose muzasaba ngo mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Niba hari ikintu wasabye Imana, izera ko wagihawe kandi uzakibona. Bisigura ngo igihe usabye ikintu Imana bikakunanira kwizera ko Imana kiguhaye, bisigura ngo icyo kintu ntacyo uzabona. Ikintu uzabona ni kiriya wasabye Imana ugaca wizera ko gifise. Ndabona abantu basengera ikintu bakakimaraho iminsi. Gusengera ikintu ukaguma ukigarukaho navyo ntabwo ari bibi. Ivyo navyo tubibona mu isengesho bita ryo kwinginga. Isengesho ryo kwinginga ni isengesho ushobora kuguma usengera ikintu ugisubiramo, wongera ukibwira Imana mpaka Imana igikoze. Ivyo navyo tuzabyiga mu nyuma, isengesho ryo kwinginga uburyo umuntu yarikoramo. Imana ihabwa icubahiro. Ariko rero gusaba birivuga ngo ni wasaba wizere ko icyo wasabye wagihawe. Bisigura ngo ikintu wasabye ariko bikakunanira kwizera ko wagihawe, bisigura ngo ntacyo uzabona. Mwarahezagiwe cyane. Tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira, turasigaje ibindi bintu bingahe tuzavuganaho wakoresha maze ugasenga ugasaba ikintu Imana ikumva kandi igakora. Nkwibutsa gukanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo mu vyigwa bikurikira ntibizagucike. Warahezagiwe cyane. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umene data aje kumva ijambo ryawe. Birashoboka kwizera kwari kwarashize indani muri we, ariko ndamusengeye wongereze ukwizera muri we mu izina rya Kristo Yesu. Amen.